muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bagiye muri Kongo, nta n'umuntu wasigaye hano. N'abandi baratashe gucuruza birabaraniye barabireka. None se wawe utacuruza na kimwe cya 10 umva se nakazi kariya nakazi karimo naje gucunga nibigera ngiye muri mu wa gatandatu nange zare. Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rurerwamo umunyepolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Naho ku mugabane w'Uburayi umugambi wo gutangiza irushanwa ry'umupira w'amaguru ku makipe y'ibihangange 12 waburiyemo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ku buryo burambuye. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Misiri yirukanye ku mirimo wari ushinzwe imihanda ya gari ya moshi nyuma y'impanuka iheruka. Inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije. Umushikiranganji wa Misiri ajejwe gutwara abantu n'ibintu ejo ku munsi wa kabiri yarakuye umutegetsi mukuru ajejwe imihora ya gari ya moshi mu gihugu cyose nyuma yaho habereye amasanganya 3 mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Ayo masanganya yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 40 yongera komeretsa abandi barenga 350. Ingingo yo gukura mu kazi ya Ashraf Ruslan umugambi wo guhindura n'abandi bategetsi bakuru bajejwe imihora ya gari ya moshi hamwe n'ibijanye n'ubwo uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu. Ruslan akuwe nyuma yaho ku munsi wa Mungu habereye isanganya rya gari ya moshi mu ruraruko rw'umurwa mukuru Cairo ryahitanye ubuzima bw'abantu 23 rikanakomeretsa abandi 139. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yaciye ashinga umurwi ujejwe gutohoza byatumye ayo masanganya aba. Mu ndwi iheze gari ya moshi yahushije umuhora wayo mu ntara ya Shakia mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 15. Kwigerekezo rya 25 y'ukwezi kwa gatatu naho gari ya moshi zibiri zarasekanye mu ntara ya Sohaga iri mu manuko w'igihugu mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 18 abandi 200 nabo barakomereka. Abarwanya ubutegetsi bwa Chad bakangishije ko bagiye gukuraho umuhungu wa Perezida Idriss Deby uheruka kwicwa. Mahamat Deby Itno nibo bagenwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Frederic Nkundikije arakomeza inkuru. Umunsi ku gatatu mw'itondo abantu bari bafite amakinga y'amakuru avuga ko abarwanya ubutegetsi bariko bagana igisagara ca N'Djamena gituyemwo n'abanyagihugu bashika umuriyoni. Abatari bake bibaza niba igisirikare kizoguma kiyoboka Mahamat Deby Itno nyuma yaho se wiwe yaramaze imyaka 30 ku butegetsi yiciwe mu ngwano. Umurwi urwanya ubutegetsi uregwa ko ari wo wishe Perezida Idriss Deby Itno ku munsi wa kabiri uratangaje ko abagwanyi bawo bariko bagana igisagara ca N'Djamena yamara ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga. Abategetsi bagize inama nkuru ya gisirikare zorongora igihugu mu gihe c'ifata kibanza nabo baratangaje ko intambara yo gukingira igihugu itararangira. Icegera c'umukuru w'iyo nama Jimadoum Tiwaina yavuze ko igisirikare gitegerezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kigwe mu kaga. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yiyemeje kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado ikize ku myuka ya gazi. Fidel Nyongabo adufitiye inkuru. Perezida Nyusi yatangaje iyo nkuru no musi kwa gatatu inyuma y'igitero c'abagwanyi b'abayislam ciyaye ingumbi mu kwezi guheze hafi y'ibibanza bicukurirwamo gaz mu buraro ku bushira ubuseruko bw'igihugu. Abagwanyi b'abayislam bateye igisagara ca Palma kiri ku nkengera y'ibahari Mediterane ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Igisirikare ca leta carashoboye kubatuza muri ico gisagara kiragarukana umutekano. Yatangaje ko bazokora ibishoboka byose kugira bagarukana amahoro mu gihugu cyane mu gice cyo mu buraruko. Perezida Nyusi avuga ko kugarukana amahoro n'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ari kimwe mu bintu bitegerezwa kuba kugira imigambi yo gucukura gaza muri iyo ntara ishobore kubandanya. Amenyesha ko leta yiwe ibona ko izokura inyungu y'agaciro karenga miliyaridi 100 y'amadolari muri iyo migambi yerekeye gucukura umwuka utanga inguvu wa gaza. Avuga ko ivyo bizofasha guteza imbere ibindi bisata by'ubutunzi bw'igihugu. Bitegekanijwe ko iyo migambi ituma haboneka ubuzi ibihumbi 70 mu kiringo c'imyaka 20 iri imbere guhera mu mwaka wa 2022. Umugambi wo gutangiza ihiganwa ry'amakipe bihangange y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi bita European Super League waburiyemo. Nibyo Fidel Nyongabo atubwira. Imigwi 9 ku migwi 12 yari yatanguje iryo higanwa yakuyemwo akarenge. Umugwi Atletico Madrid
wo muri Espagne niwo wakuyemwo akarenga bwa nyuma uno musi wa gatatu muri iyo migwi 9 imaze kubivamwo. Imigwi yonyene isigayemwo Chelsea ni Real Madrid, Barcelona yo mu gihugu ca Espagne na AC Milan yo mu Butaliyano. Ni nyuma yuko imigwi yose ikomeye yo mu Bwongereza isezeye hamwe na Inter Milan yo mu Butaliyano yabaye ya mbere mu gukuramwa akarenge. Iyo migwi yo mu Bwongereza ni Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham na Arsenal. Ivyo vyabaye nyuma yuko abakunzi abakinyi amashirahamwe y'umupira w'amaguru n'abanyapolitike batandukanye mu karere k'Uburaya biyamirije bivuye inyuma iryo higano rishasha rya European Super League. Ingingo yo gutangaza Chelsea itanguzwa ryayo yari yatangajwe ku munsi w'Imana urangiye. Umukuru w'akanama k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku burenganzira bwa muntu yavuze ko iyicwa rya George Floyd ryerekana ukuntu urwango rushingiye ku ibara ry'uruhu ruboneka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frederic Nkubikije afitiye inkuru. Michelle Bachelet uyu munsi ku gatatu yashimye urubanza n'igihano cyafatiwe umupolisi Derek Chauvin yagandaguye George Floyd. Yavuze kandi ko urwo rubanza rwerekanye ko inzira yo kurangiza urwango n'ikumirwa ry'abirabure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiri ndende. Ejo ku munsi wa kabiri Derek Chauvin yahoze ari umupolisi mu gisagara ca Minneapolis muri leta ya Minnesota yaragiriwe n'ivyaha vyo kugandagura George Floyd yakoze mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020. Murwi washingantahe n'abafasoni 12 batowe kunganira umucamanza basanze Chauvin yakoze ivyaha bitatu vyose yagirijwe. Uyu mugabo w'imyaka 45 yahoze ari umupolisi ashobora gufungwa imyaka 40. Umukuru w'akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe hagati na muntu Bachelet yavuze ko ivyaha uyu mugabo yagirijwe bitari agaseseshwa rumuri. Yongeye yavuga ko ubutungane bwari kuba buyovye iyo butamwegeka ko ivyo vyaha vyose. Yateye akamo kandi gasaba ko imanza zose z'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi zikwiye gushirwa imbere ya sentare kuko igihe cyo kudahana ivyaha nk'ivyo gikwiye guhagarara. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook adresse VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radioyacu.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye komereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyapolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Iburanisha rya none ryibanze ku bisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaha birimo ibyo gutwikira abantu ku bushake n'ibyo kwica abaturage. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Urubanza rwatangiye hari ababuranyi bose usibye Paul Rusesabagina gereza afungiyemo y'amageragere yari yandikiye urukiko ko bamugejejeho impapuro zimuhamagaza mu rubanza uko bisanzwe, ariko akababwira ko yivanye mu rubanza atazarusubiramo. Nubwo atarahari ntibyabujije ubushinjacyaha gukomeza gusobanura ibyaha bashinja bwana Rusesabagina. Kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha bwibanze ku byo bise uruhare rwa Rusesabagina mu bikorwa byakozwe n'umutwe wa MRCD FRN mu gutwikira abaturage ku bushake. Umushinjacyaha yavuze ko iri huriro ryatwikiye abantu inzu na za moto mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abarwanyi b'umutwe wa FRN bateye umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu mwaka wa 2018 batwika inzu, imodoka na moto ebyiri. Ubushinjacyaha bwerekanye ko mu gihe ibyo bikorwa byabaga impuzamashyaka ya MRCD yari yobowe na Paul Rusesabagina ari naho bahera bamushinja icyo cyaha. Ubushinjacyaha bwerekanye amafoto agaragaza uburyo inyubako ya koperative y'abanyabuzima ba Nyabimata ikaba yari ituyemo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Nsengiyumva Vincent yatwitswe, ndetse bagatwika n'imodoka ye bikarangira nawe arashwe giza amahirwe y'amasasu ntamuhitane. Hanagaragajwe uburyo hanatwitswe imodoka z'abasivili zatwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe zirimo ivatiri ndetse na bisi nto yari itwaye abagenzi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu buhamya bwahawe na bamwe mu baturage bari mu modoka zatwitswe bwerekana ko n'abaturage bari muri izo
modoka barashwe bamwe bakahasiga ubuzima. Mu iburanisha rya none kandi ubushinjacyaha bwavuze ko itwikwa ry'imitungo y'abaturage mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi nta kindi byari bigamije bitari ugutera ubwoba abasivili. Umushinjacyaha yumvikanisha ko Bwana Rusesabagina akurikiranyweho icyaha cyo gutwikira abantu nk'uwari umuyobozi wa MRCD FRN kubera ko yatanze ubufasha akanayobora umutwe wakoze icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo gutwika. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ku kindi cyaha Rusesabagina akurikiranyweho cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwavuze ko hari abantu barashwe ariko ntibapfe, ndetse batanze ubuhamya bugaragaza uko ibyo bitero byagabwe. Umwe mu batangabuhamya uri mu barasiwe mu gitero cyagabwe mu karere ka Nyamagabe, mu buhamya bwe yasobanuye ko ubwo bari mu modoka ya Alpha yavaga Rusizi igana Kigali, bageze muri Nyungwe basanga hari abantu batambitse igiti mu muhanda. Icyo gihe imodoka yarenze icyo giti bahita bayirasa amasasu, amapine aratoboka, bahita barasa abagenzi, bamwe barakomereka abandi bahasiga ubuzima. Ubushinjacyaha bwanareze Rusesabagina uruhare mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2019. Bwongeyeho ko aho ibyo bitero byagabwe nta na hamwe hari ikigo cya gisirikare, ahubwo bateraga mu ngo z'abaturage. Icyaha cya nyuma Rusesabagina aregwa nicyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'igikorwa cy'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko gukubita no gukomeretsa ku bushake ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibikorwa byo gukubita no gukomeretsa buvuga ko byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu murenge wa Kitabe mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibimenyetso by'iki cyaha bishingiwe kuri raporo zo kwa muganga zakozwe n'abahanga zerekana abantu bakubiswe bakanakomeretswa ndetse bakaba barasigiwe ubumuga. Umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina akurikiranyweho nka gatozi mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa uko yari umuyobozi akaba umuterankunga wa FRN MRCD, aribo bakoze ibikorwa byibasiye abasivili. Ubushinjacyaha bwashoje gushinja Rusesabagina Paul ibyaha 9 byose bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba MRCD FRN yagizemo uruhare ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibyo byaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ko mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, no kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Hahise hakurikiraho gushinja Colonel Nizeyimana Mark warebye icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe. Nizeyimana yahoze muri FDLR Foka kuva mu mwaka 2000 kugera muri 2016 ubwo yinjiraga muri CNL yaje kwihuza na FRN. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ejo kuwa kabiri George W. Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye igitabo cye gishya cyitwa Out of Many One. Icyo gitabo kivuga ku bimukira yashushanyijemo abimukira batandukanye baciye mu bintu bikomeye mu buzima bwabo bakagera muri Amerika, aho bagize uruhare mu buzima n'iterambere by'iki gihugu. Muri bo harimo umurundi witwa Gilbert Habonye, ari mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas, akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira uko yakiriye kuba Perezida Bush yaramushyize mu gitabo cye. Twabyakiriye neza cyane, nagateka ntangere kubona umurundi nkanje yavukiye Burundi. Burundi murahazi kandi hari abarundi benshi muri iki gihugu cya Amerika. Kubona jewe baratoye kugira ngo ashobore kunshira muri urwo rutonde nukuri birahimbaye, nakanyamuneza kuri jewe n'umuryango wanjye n'inshuti n'abagenzi n'igihugu catwibarutse
kuko biranezere cyane ko mu Burundi busubira kuvugwa agateka cyane. Imbere kwa sohora icyo gitabo narabonanye amaso mu yandi, mwaganiye ibiki, wamubwiye ibiki? Byari biryoshe cyane guhura n'umukuru yahoze atwara igihugu cya Amerika. Murazi ko Amerika ni igihugu gikomeye kiri imbere mu buhinga bwa none mu bintu byinshi. Rero igihe yansaba ngo tubonane, twari kubonana isaha. Jewe umuntu nkuko nababwiye yavukiye Burundi mu misozi turetse n'Ibujumbura, uretse umuntu atwaye igihugu agusaba ko mubonana muyage. Musanzwe twayaze ingene jewe nabayeho mu buzima bwanje, nawe nyine arambwira ngene yabayeho, turayaga. Hari n'ingene yashitse kuri iki gihe cyo kuzoshyira mu rutonde rw'abantu ategerezwa gucapa. Kuri byari biryoshe kabisa. Yabamenye gute mu kubahitamwo muri abo bandi? Ibikwerekeye amateka yawe yabimenye gute muri make? Muri make ngene yabimenye, jewe ngishika ngaha mbaye muri Austin, umukobwa wiwe ico gihe yari perezida. Jewe nsanzwe menyereza abantu, umukobwa wiwe yaraje aza ntazi n'uwo ari we, ariko je kubera abantu bose ndabafata co kimwe. Uwo mukobwa wiwe yitwa Jana, niwe haraheze igihe kubera ngene yakoze hanyuma agatera imbere amajya yibagiye, kuko ubu niwe yaciye abwira perezida yuko hari umuntu akora igitangaza, hari umuntu ariko arafasha ngaha Austin kandi akaba afasha ni Burundi. Niho rero byavuye ico gihe niho perezida yacu ntuma ko kugira tuzohure hama tumenyane, kuko yaranyumva gusa. Mu kurangiza, muravuze ko mutariko mufashana ngaha mugira uruhara ngaha mubandanya no gufasha mu Burundi. Murafise Fondation Gazelle ifasha gutanga amazi meza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ku bantu baba mu bice byo hagati mu gihugu. Muri make cyane mwoducira ku mayange aho iyo fondation yanyu igeze? Fondation Gazelle igeze ku gikorwa kinini. Dusanzwe dutanga amazi ahereye iwacu mbere ahantu mu ikomine ya Songa. Mu ikomine ya Songa yose y'igihugu wese arafise amazi. Muce mwibuka yewe igihe naje ku ishuri nagenda ibirometero 10 nta mazi yari ahari. Ubu aho abana baca hari amazi, ku ishuri hari amazi. Hanyuma duhegeze intara ya Songa twace dutandukira mu ntara ya Matana. Ubu tugeze muri Matana, akazi turakagenze, ibikorwa bigeze kure. Nukuri nukwishima iyi fondation iri kwirakora ibikora inka. Murakoze cyane. Yari Gilbert Tuhabonye, umurundi aba mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, ari mu bantu President George W. Bush yahoze ayoboye Amerika yashize ibicapo byabo n'amateka yabo n'ivyo baciyemwo n'uruhara, ariko baragira intererano mu iterambere n'ubuzima muri Amerika. Mu gitabo ciwe yasohoye icese ejo kuwa kabiri cyitwa Out of Many One. Turaganira ku vyerekeye icyo gitabo nuko yakiye kuba yashizwe muri abo bimukira. Turashimye ko ikiganiro. Murakoze. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'uko kwimuka hari abavuga ko ari ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubucuruzi, hakiyongeraho n'imisoro iremereye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri iyi nkuru. Ugeze mu gace k'ubucuruzi k'umujyi wa Kamembe gaherereye hafi n'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho ubonera uburemere bw'iki kibazo. Ahahoze urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo n'ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa, ubu habarizwa n'imbarwa.
menshi mu mazu yahoze ari ububiko bw'ibicuruzwa n'amaduka manini ubu arakinze. Ugerageje gushishoza unyujije amaso mu birahuri by'inzugi n'amadirishya urabona ko hose nta gicuruzwa kikiharangwa. Benshi bagiye muri Kongo, nta n'umuntu wasigaye hano, n'abandi baratashe gucuruza birabaraniye barabireka. None se ahantu wacuruzaga aho utacuruza na kimwe cya 10 uvuga se nakazi kariya, nakazi karimo nawe gucunga nibigera mu wa gatandatu nange zareka ko ruma ndakazi karimo. Uyu mugabo ari muri mbarwa basigaranye ubucuruzi muri iki gice. Yahoze akorera mu miryango 3 aho yaranguzaga ibicuruzwa byiganjemo ibikomoka ku binyampeke, nyamara ubu asigaye akorera mu muryango umwe gusa, ahandi yahasubije bene inyubako. No gusigara mu muryango umwe ni kuvuga ngo ndacunga ejo bishaka kuza bishaka kugaruka twamenyera kuriya ahubwo bizageraho byose binanira n'umuntu ko kuva mu gitondo nageze hano sinarabona umugenzi wanjye n'umwe nshyiramo marchandise kamara ukwezi yaho. Hirya gato nko mu ntambwe 15 tuhasanze undi mugenzi we, bigaragara ko acuruza ibiribwa byiganjemo ifu z'ibigori ndetse n'umuceri. Yicaye iruhande rw'iduka rye ubona ko agaragara nk'uwumiwe kuko nta utugurira, ahubwo turi mu gihombo. Ni nka kumwe isazi isigara ku ruhi nkarariwe kera. Uzi kubona umuntu yirirwa hano wagira mu rugo bakakwaka ukabura umunyu. Bibaho se ntabwo ureba ko naje gukingura kugira ngo imungu nuko utabonye inyamanza itambuka. Inyamanza nibura ngo yinjire mu nzu ufate akantu k'imungu kaje mu bicuruzwa kintu na kimwe dufite. Aba bacuruzi bavuga ko bagenzi babo bajyanywe Kongo n'ihungabana ry'ubucuruzi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19. Hakaba ariko n'abavuga ko ikibazo cy'imisoro myinshi bacibwa ku ruhande rw'u Rwanda nacyo cyaba cyaragamburuje benshi. Ikintu cy'umusoro hazaba kwaka amafaranga utanacuruza. Ubu narishe patante y'ibihumbi 60. Patante ngo utayirishye nguzabihande kuko baba bakubarira atanga amafaranga atakugarukira. Abandi bo bakagenda biyambukira, abandi bagasubiza ibyangombwa, abandi bakagira gute, ariko umuntu akaba ameze gutyo gusa ngo ahari wende byo bizaza. Navuga ko bifitanye isano n'amafaranga tugenda abantu bagenda bacibwa atasobanutse. Twari tuzi ko uburyo imisoro itangwa n'ibisorerwa, none utangiye kubona n'utundi ngo naka ngaka nako ngo naka, ariko wabaza ahandi ukumva ngo ibyo ntabwo tubizi. Ihungabana ry'ubu bucuruzi n'igenda ry'abahoze bakorera muri Kamembe riragira ingaruka kuri benshi mu bakeshaga amaramuko ubucuruzi mu gihe bwabaga bukorerwa mu Rwanda. Nibo baduhaga akazi kugira abana bacu imiryango yacu ibeho, ubu byarangiye dusubiye inyuma. Namutwarira 2-3 najya muri Kongo ngagurayo nikayi ya make yankayizana. Wa mwana wanjye akabona ko ndajya ku ishuri. None ubu ngubu ndatahira 200. Sasa ndashaka kurya. Nyanijoro umwana arashaka kurya. None nimumbwira ukuntu tugomba kubaho. Ku ruhande rw'ubutegetsi naho bemera ko ikibazo cy'abacuruzi b'Abanyarwanda bimuri ibikorwa byabo muri Kongo gikomeje kugira ingaruka. Nyamara Bwana Kayumba Efuremu uyobora ako karere agahakana ibyo kuba imisoro yabo imwe mu ntandaro z'iryo genda. Iyo umucuruzi yakoreraga hano ubutaka bw'u Rwanda kimuka akajya gushyira business ahandi, birumvikana ko ni igihombo kiba kibaye ku ruhande rw'umusoro kuko niba yagomba kwishyura TVA nta musoro wa TVA azaba yatishyuye. Ku bijyanye n'imisoro simbona ko mu Rwanda twaba dufite ikibazo cy'imisoro iri hanitse, ariko icyo nzi cyo nuko muri Kongo ahubwo yurebye n'uburyo basoresha bashobora gusanga rero basoresha menshi kuko twakira ibibazo by'Abanyarwanda bakorera akakubwira ngo ejo umuntu runaka yaraje yita serivisi runaka akawaka amafaranga akagenda atanaguhaye resi. Nubwo bitadushobokeye kumenya umubare nyirizina w'abacuruzi baba barimukiye muri Kongo ndetse n'ingano y'igihombo mu mafaranga ibi byaba byarateje, ingaruka z'iki kibazo ziragera no ku bafite inyubako z'ubucuruzi zikodeshwa mu mujyi wa Kamembe. Nko mu nyubako y'isoko rishya rya Rusizi izwi nka RIC bagaragaza ko hafi 1/2 cy'ubushobozi bw'inyubako, ni ukuvuga imiryango hafi 120 yari ifite abayikoreragamo, nyamara kuri ubisigaye ikorerwamo ikaba ari 68 yonyine. Hakaba impungenge kuri bamwe ko ibintu bikomeje uko biri uyu mujyi uzasigara ari uwo guturwamo gusa, ubucuruzi bukimukira hakurya mu gihugu gituranyi. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm 94.4. radiyo communautaire la verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri fm 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa fm 88.9. ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Dusubiye mu Burundi, kuri wa gatatu igipolisi cya Bujumbura cyahagaritse ishyirahamwe Favorite Partner Company rijejwe guhuza abasore n'inkumi bashaka kubakana. Abagabo babiri batwara iryo shyirahamwe bafashwe bajyanwa gufungwa. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru. Ishyirahamwe Favorite Partner Company mu Congereza ryahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ryari ryavutse mu kwezi guheze. Ryari gihaye intumbero yo guhuza abasore n'abigeme bakeneye kubakana. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yatangaje ko ivyo biciye kubiri n'imico n'akaranga ku Burundi. Igipolisi cyafashe abagabo babiri bakaba bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura hafi yaho bakorera, bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe rijejwe guhuza abigeme ngo baba babuza abagabo hamwe ngo n'abasore babuza abagore, ko iryo bari ishyirahamwe twokwita mu Kirundi ryo kurehereza. Ubituye mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yoba yari yarigeze gukundana nuko yoba yarigeze gukundana agahebwa, aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri ukungene bimeze na cyane cyane bya bihimba by'amasubizo inyuma, bakamubaza ko ari bininiya bigereranye canke ko ari bitoya, baramubaza nuko kirisugi canke atakirisugi. Ibi bibazo rero nkibi tukabona yuko ari ibibazo biza byinjira mu buzima bw'umuntu. Iryo shirame ryo rimenyesha ko ryari ryahawe uburenganzira bwo gukora n'inzego zibijejwe kandi ko ryatanga n'amakori n'amatagisi. Yamara igipolisi kivuga ko ivyo ryasabiye uruhusha atari byo ryagiye gukora. Igipolisi kivuga ko ivyo bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Bari basabiye uruhusha igikorwa co guhanura abagiye kubakana, ariko urumva yuko baciye bahindura intumbero baja gukora ivy'iwabo. Naco gituma rero baciye bafatwa bakagirizwa kuba rino shirahamwe ryari rifise intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi. Ugwaruka n'abandi bashaka kubaka izabo bahamagarirwa kwirinda ibikorwa nk'ivyo bibajana mu migenzo mibi. Igipolisi kiragabisha n'amaradiyo canke abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gucafuza abandi canke gucafuza isura y'igihugu biciye muri urwo rudandazwa igipolisi cita rubi. Yaba umusore yaba inkumi igeze mu bigero hariho ukungene bicagurira bo nyene abo bubakana, kandi n'amategeko aravuga yuko abaja kubakana ari bo nyene baronderana hama bakumvikana. Ntavuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agaheza akaja kubaronderera. Turabibona kuri iri shirahamwe, mbwa turabibona no abantu bakunze kugira utunyamakuru atari two cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baravuze ko ibi na biriya bitisunze amategeko bihungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi. Haro twagomba tubagabisha imico n'imigenzo y'ikirundi irahagarariwe n'inzego za leta. Nkumbure baba bakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo yamiranga abarundi kandi no bibaranga, tubahanura ko bakabaza abakurambere, bakabaza abavyeyi babo ikizira n'ikitazira. Ni ryambere mu Burundi habishirame rivyemanga rikaja habona rigakora igikorwa co guhuza inkumi n'imisore ishaka kubakana. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwishwe rya Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi aha ni ibiganiro byacu bihumurije.